Ingomag. Amazina nitwa Sabushimike Imelde, nkaba navukiye ku mutumba wa Kibungere muri komine Nyabihanga mu ntara ya kera ya Mwaro. No munsi tuba turi mu ntara ya Gitega. Mama yanyibarutse ndi umwana umwe, hanyuma nkaba navukiye mu muryango w'abatwa ngo kumbure mwamubizi. Umuryango novuga wari hanyuma novuga yindi, ariko ngiriga ubuntu ndawuvukiramwo, hanyuma ndawukuriramwo, hanyuma ntivyakunze yuko ngumana n'abavyeyi banje. Papa wanje yavuye yitaba Imana ndi umwana mutoyi, hanyuma kandi inyuma yaho mama nawe yongera aritaba Imana ngize ntoye kwa nkuru ngo mbanje mu mwaka w'indwi w'ishure. Uno munsi tuvugana ndi umukenyezi, nkaba nubatse, nkaba ndi mama w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Mu buzima bwa misi yose nkuko muba mwaravyumvise canke muba mubizi, nkaba ndi umukenguzamateka yatowe mu bakenguzamateka 3 batowe bavuye mu mashirahamwe y'abatwa. Nkuko mubizi murazi ko ibwirizwa shingiro ritegekanya ibibanza 6, 3 mu nama nshingamateka na 3 mu nama nkenguzamateka ku batwa. Jewe rero nagiriwe ibakwe mba muri abo 3 bashoboye kuja mu nama nkenguzamateka. Ivyo muvuze n'ukuri, ntivyoroshe yuko umwana w'umutwa ashobora kuja kw'ishure akaribandanya, mbere akanariheza bikunze akabandanya na kaminuza. Ivyo rero bishikira abandi nanje vyaranshikiye. Hanyuma jewe ikintu cagiye kuntabara muri vyose, mama wanje ari umuntu asenga, yasengera muri Pentecote. Hanyuma murazi umuntu agiye gusenga ahurirayo n'abandi bantu bavuye mu yindi miryango, ahurira n'abavuye mu miryango y'abahutu, y'abatutsi, hanyuma akanabagendera, rimwe na rimwe abashiriye inkono canke kubera basengera hamwe wasanga hariho imigenderanire iri hagati yabo. Gutyo rero bimwugurura amaso nawe, bituma abona yuko umwana wiwe ashobora nawe kuja kw'ishure nkuko n'abo bana bagiye kw'ishure. Mugabo ntikibujijwe yuko nanje ivyo bibazo nabiciyemwo, kuko twari tubeshejweho nyene no kubumba, hama bagajana inkono mu miryango y'abahutu n'abatutsi kugira ngo bashobore kubaha ivyo kurya, hanyuma bakazana natwe kugira dushobore kuronka ico dufungura. Urumva yuko ico gihe nta bwigenge bwo kuronka ico dufungura twari dufise, bishika yuko hari igihe vyabura, kandi vyarabura nyene. Hanyuma ikindi naco intambamyi ni nyinshi twagiye turahura nazo, kuko ico gihe twari twibera no mu kazu gasakaje ivyatsi kuva hasi gushika hejuru. Wasanga kumbure tutambaye co kimwe n'abandi bana, ugasanga rero abandi bana ntibariko baratwakira nkuko bateza kwakira abandi bana bavuye mu yindi miryango kumbure bameze kumwe, bafungura kumwe. Ugasanga turiko turabwirwa amajambo yo kuduca intege, kuko bari baratugiriye n'akaririmbo ko kuturirimbira bwabo ko kuducyoza. Hanyuma navuze yuko cyagiye kuntabara mama wanje ari umuntu asenga. Ikindi naco mama wanje ari umuntu afise umwete, kuko nkuko nabivuze papa yavuye apfa, hanyuma mama wanje acaja kunderera ahavuka. Nuvuga je nakwiye kwa nyogokuru wanje avyara mama. Navuze yuko navukiye ku mutumba wa Kibungere muri komine Nyabihanga. Abahazi hari agatambuko kuva kuri uwo mutumba gushika Imwaro kuri centre, ahantu hasanzwe hari lycée Mwaro. Ariko mama wanje yagira umwete akarangura ibijumbu
akabigura amafaranga aho ikibungere hari isoko ihegereye yitwa Nyantore, akabirangura ngaho amafaranga akabishora Imwaro n'amaguru. Ni kuvuga ngo yafata urwo rugendo kugira abe yuko aza kuronka udufaranga twisununuye, ni kuvuga ko aza kuronka akanyungu. Ikindi kintu nabonye mama wanje yakora cyane n'umwete mwinshi, yadandaza amavoka. Agenda arangura amavoka mu mihana, mu kibano, hanyuma agaca adandaza ku isoko, rimwe na rimwe mbere akashora naho Imwaro mvuze kuri lise. Ikindi naco gikomeye cyane mama wanje yakora kugira ibibazo bimwe bimwe bigabanuke muhira, yashobora kuva Inyabihanga iwacu akagenda Igitega muri komine Makebuko, agiye kubumba inkono, kubera ho byavugwa ko babumbye inkono nk'aje ibiharage vyeze baronka vyinshi gusumba aho iwacu. Rero agaca ava ngaho iwacu Nyabihanga akagenda muri Makebuko kugira aje kubumbira y'inkono, hanyuma bazoronka ibiharage vyinshi, hanyuma aca kubishora Igitega, agaca ashikana muhira udufaranga canke agahuzu yaguriye. Jewe nubwo niga ikindi gihe wasanga twajanye na mama wanje dushoye inkono. Rero babana twigana bambaye canke nabo tutigana batubonye gaca baturimbira agakono ngo pigime ngurambumbira agakono ngo zoguha agashambara ngo kuzemwo imbaragasa. Ivyo byose murumva ko vyari ibintu vyo kuduca intege n'intambamyi twagiye turahura mu ishuri. Mama wanje ramaze kwitaba Imana, nace ndonka umuntu avuga ati ingo hano muhira iwanje wige ubaho, hanyuma ubandanye ishure ntuhagarike ishure. Ariko ntivyari vyoroshe kuko naho nyene hari mu muryango w'abatwa, kandi urumva hari igihe bamwe batabatahura n'ivyo vyo kwiga, kumbure hariho ababitahura hariho n'abandi batabitahura. Rero ibibazo ntivyashobora kubura. Maze gushika mu mashure yisumbuye, sinigera numva yuko noheba ishure kuvyukuri, mugabo nagize ibibazo bikomeye cyane, ku buryo ni gake jewe nafungura inyuma ya saa sita mvuye kw'ishuri. Muca mwibaza umwana agiye kw'ishuri ataco yanyoye, hanyuma akiga agataha ntashobore kuronka ico ashikira afungura, muca mwumva ingene aca amererwa. Ku buryo kenshi inyuma ya saa sita naba meze nk'umuntu agwaye malariya, kubera mugabo ntiyari malariya tuzi, yaba ari malariya y'inzara. Rero nkaca ngumuko, ntivyakunda ko nsubiramwo ivyigwa. Imisi yose mu gitondo ndiko ndaja kw'ishure, niho rero nasubiramwo ivyigwa ndiko ndaja kw'ishure, kuko urumva mw'ijoro naba nafunguye, umuntu abavyuka afise inguvu, hakiri na klima nziza, niho rero naronka akaryo ko gusubiramwo ivyigwa, nkagenda ndasubiramwo ivyigwa. Rero ubwo buzima ndabubamwo gushika ndaja mu mashure kwiga mu ishure ry'indaro. Maze kujayo urumva ibibazo byaba bigabanutse, kubera hoho murazi ko tuba turonka ico dufungura, kandi umuntu aba afise n'aho aryama heza. Rero aho naciye mbandanya ishure atabibazo mfise vyo kubaho. Mugabo nakomeje rya sengesho ryo kuvuga ati Mana ndagusabye umpe kuba muri ibi bintu, hanyuma nk'umutima navuga nti Mana umpe umutima ushobora kwakira ibintu, umutima udatinya, ni kuvuga udahugumbwa ngo mpave ntinya, hanyuma mpagarika ishure. Nanka ko nohagarika ishure mu bintu vyose, ku buryo hageze n'igihe mvuga nti jewe ntegereza kwiga kaminuza y'abigenga. Ati kuko ico gihe kuri kaminuza y'u Burundi hari amagreve cyane. Jewe ngiye kwiga kuri kaminuza y'u Burundi, bijya bintu vy'amagreve byo hava by'ukuri bincereza guheza ngo ngende nkorere community yanje, canke naje nyene ngira ico nkoze mu muryango, ko narabona yuko hari ikintu nteza gukora kugira ibintu bihinduke haba mu muryango. Kuko urumva jewe nta namwe nigeze niga ntariha amafaranga y'ishuri, nubwo nari muri ivyo bibazo nko muri secondaire sinigeze niga ntariha, kuvuga nari mfise umuntu andihira canke ishira hamwe, kuko hari igihe wasanga hari programa yari kwirandihira igahagarara, kuko na kaminuza nize kaminuza y'abigenga kandi nize ndiha. Rero nkaca nimvira none jewe ko nagiriye ibakwe nkashobora kuronka abantu bamfasha nk'abandi ko ndiga, abandi bana nabo badashobora kuronka ababafasha, bigenda gute?
niho niyumvira nti rero jewe sishobora kwiga impuze kaminuza y'u Burundi kubera ari amagreve byohava bincereza guheza ishure hanyuma ngo ngende mfashe babana nabo batagira ikibafasha ku buryo niyumvira nti jewe mbere bigoranye canke nshatse kubinyarutsa ndashobora no kutoja ku mugabo hanyuma nkigirira ikigo nyirerera abana bafise ibibazo abana badafise abavyeyi hanyuma abana banje bakababonye mugabo ivyo byari byumviro byiwanje kumbure kuko nkuko nabivuze naciye nubaka kandi ningoga kuko jewe nubatse umwaka mpeza kaminuza niwo mwaka naciye nubaka hanyuma murumva ko naciye ndonka nibibondo mugabo kandi n'Imana yarampezagije n'abandi bana mfasha nkako kundi navyiyumvira kumbure nubwo ntafashiriza mu nzu iwanje kandi nabo no mu nzu wanje noneho mu muryango hari habo ndafashiriza ndibuka niga mu mwaka w'12 cyo gihe niga ku ishure yitwa Enake mu Kibimba niho nashoboye kuja kukurikirana inyigisho zijanye n'uburongozi Kampala muri Uganda ariko naha mu Burundi washaka hari zo twaronka dufashijwe n'ishiramwe mpuzabatwaye ni proba twarose inyigisho zitari nke aha mu Burundi twazironkera mu Burundi mugabo mu nyuma rero nahavuye nja mu bandi bari bagiye Kampala gukurikirana izo nyigisho hanyuma maze gushika no kuri universite ahubwo ntaratangura universite mpejeje naragiye i Geneve naho nyene mugabo ho nari nitavye inama ariko iraba by'agateka kazina muntu na cane akaba peuple autochtone aha mu Burundi twita abatwa hanyuma muri 2013 aho hari muri 2013 naho nagiye kuronka naho nyene inyigisho aho nyene i Geneve kubijanye naho nyene by'agateka kazina muntu ho namaze y'ukwezi hari muri 2013 mu kwezi kwindwi hanyuma n'izindi nyigisho nagiye ndaronka ngaha mu gihugu zatumye nazo nyene nshobora kwiga ibintu bitari bike bujanye n'uburongozi bujanye no kwitwararika agateka k'abatwa n'akandi yindi migwi y'abantu bafise kumbure ivyo bisangije nk'abagendana ubumuga abana n'ibindi mu buzima nta kintu bisanzwe kiba coroshe murumva yuko mugiye murumviriza kuvaho nahereye gushika ngemwe muri amabanga y'ubushikiranganji murumva ko naciye mu bintu bitari bike kandi bigoye mbere bica intege kumbure nuko nababwiye ko nagize isengesho ubundi ngira ngo nari guhava nshika intege nkabihagarika iby'ishuri rero maze gutangura urwo rugendo rw'ubushikiranganji ntabwo byoroshe na gatoya kuko namwe mwaravyumvise murabizi kumvaho nyene yuko jewe nagere mu mabanga y'ubushikiranganji abantu benshi ngira ngo hafi bose mugabo si bose kuko hari habavyumva nk'abangenye baravyumva benshi ntibawitabira na gatoyi ko murazi ko havuzwe amajambo menshi mbega urya wewe azananye hehe mbega urya wewe ashoboye iki mbega urya wewe azotumarira iki rero byari ibintu bigoye bwari urugendo novuga nti rugoye cyane bwa mbere nibaza ko nobanza gushimira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yanyimviriye ko akangera muri ayo mabanga ariko kandi nubwo bitari ibintu byoroshe ku by'ukuri na jewe ntibyanyoroheye no kwakira kuko nirabye nkaraba imyaka mfise nkiyumvira kumbura ubushobozi naba mfise nabona yuko ari amabanga akomeye cyane jewe andengeye ariko umuririmbyi yaravuze kandi n'ijambo ry'Imana avuga ngo ntihamagara abakomeye ariko ikomeza abo yahamagaye ndibuka turiko turahana n'uwo nari nsubiriye yuko yahavuye ansengeye akanshira mu minwe y'Imana kandi akasaba Imana kuzonshoboza hanyuma
ntirwabaye urugendo rworoshe kandi rwabaye urugendo novuga nti rw'igitangaza mu buzima bwanje, kuko nta na rimwe noba narigeze niyumvira yuko umunsi umwe jewe Sabushimike Imelde ashobora kuzoba umushikiranganji. Niho mvuga nti rwabaye urugendo rudasanzwe, kandi nibaza ko rwabaye n'urugendo rudasanzwe no ku batwa bagenzanje ngaha mu Burundi, kuko bwari ubwa mbere bibaye. Hanyuma kandi rwabaye n'urugendo rudasanzwe no ku bandi batwa bashaka bo mu karere, kuko naho nyene ntabwo byari bwabe. Rero nibaza ko cabaye ikintu gikomeye cyane, kibaremamwo ivyizigiro canke kiremamwo ivyizigiro abandi batwa baha mu gihugu ndetse nabo mu karere, ko natwe bishoboka tukaja mu kibanza umuntu ashobora gukoreramwo ivyo aterera mu gihugu nk'umutwa, kuko wamenga tumenyere nk'uko ivyo bintu umenga ntibishoboka, umengo natwe nta karyo tworonka ko gukora ibikorwa bishobora guterera mu iterambere canke mu gufasha abarundi bose muri rusange. Twari tumenyereye abatwa benshi bafise amashirahamwe bakoreramwo, umengo akora ivyo abatwa gusa, mugabo jewe cabaye ikintu kidasanzwe, kuko nugururiwe imiryango yo gukorera abantu bose bari basanzwe barabwa n'ubwo bushikiranganji. Hanyuma kandi nezereye cyane maze kubona ingene ubushikiranganji butunganijwe, abo bwitwararika, kuko nasanze ari babandi nyene nari navuze yuko nshaka kuba mu kibanza cy'uwo muntu babona yuko babuze, kuko nasanze ari ubushikiranganji bwitwararika abageze mu zabukuru, abana b'imfuvyi, abantu nikora, abagendana ubumuga, eka barya abantu bose bafise ibibazo. Ubwo bushikiranganji rero murazi ko aribo ahanini bwarabo. Ndibuka umunsi umwe igihe duhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, hari mu mwaka wa 2024, jewe bari bandungitse kuhagararira mu ntara ya Ngozi. Hanyuma ndiko ndavayo nca mu Kayanza, hari ahantu nayo narumvise yuko haba imiryango y'abatwa imerewe nabi cyane. Ndavuga nti uno munsi rero abantu ndaza kuhaca. Mu by'ukuri narahaciye, hari ahantu hadasanzwe, ahantu hagoye no gushika, ahantu umenga ni mu kinogo, kandi aba bantu baba ahantu hejuru y'ikimanga, ni ukuvuga n'ahantu hoba haraciye ikintu umenga ni umwonga, kandi n'uburahari. Hanyuma hakaba hakikujwe n'imisozi ibiri, umudugu uwunduku, bagaca bakuri ubu rero. Ariko aho hantu haguma habomoka haja muri ahantu umenga ni umwonga, ku buryo umunsi umwe n'ahantu baba hashobora kubomokera aho hantu. Ndibuka rero ndiko ndajayo, abandi bantu batari abatwa kumbura abatu n'abatutsi baba haruguru yabo, kuko bo burumva ahantu mu kimanga, bavuze ijambo ryangoye cyane kwakira. Bavuze ati none ahantu natwebwe tudashika, wewe arashoboye kuhashika ari umushikiranganji. Ni ukuvuga abo bantu umengo baribagiwe, umengo sinzi yuko n'abajejwe intwaro bahashika aho hantu. Rero uwo munsi jewe byarakunze ko ndahashika, kandi kumbure na jewe byakunze ko ndahashika, kuko nari mfise uburyo bwo kuhashika. Nahashitse n'amaguru ko nta modoka yoshikayo, mugabo ubwo rugendo rwo gushikayo, iyo ntaba naraciye ku ishure kumbure ngo mbe ndi muri ayo mabanga, hari igihe ntari amakuru y'abo bantu atari kunshikira. Abantu nasanze ari umuryango umerewe nabi. Hanyuma kubera wa mwitwarariko wanje wo kubona yuko umuntu ari mu bibazo, umuntu afise ingorane zimwugarije, ko nobona ubuzima bwiwe bwahindutse, naciye mvaho hari ibyo nemeye ko twokora kugira ngo nabo ubuzima bwabo buhinduke. Naciye nkorana ico gihe n'ubusanzwe aserukira yarasanzwe aserukira ubushikiranganji bwo gushikirana muri iyo ntara. Hanyuma ndamuhamagara ni Bujumbura, aratora ibintu bimwe bimwe byo kubafasha nk'impuzu, amasabune n'ivyo gufungura. Hanyuma kandi tuca tubananya tuyaga nawe, arabafasha ico gihe kuko baba mu buzu ataco buvuze, mugabo yaciye abafasha. Tuca tubananya tuyaga, arashobora kuronka inzu zihagaze neza kandi zisakaye n'amabati. Mugabo nariko ndavuga nti
kuba muri urwo rwego byanyugurura umuryango wo gushikira umuntu ari hanyuma y'abandi kandi kumbure benshi badashikako nkuko nabivuze kubaho nyene ndi nabaye nagenywe muri ayo mabanga ndizera ntakekeranya yuko abandi bigeme babatwakaze bavuze ati bwabo wundi birashoboka ko dushobora natwe kuja mu kibanza gikomeye dushobora guterereramwo ibitari bike kugira ngo natwe tugire intererano mu bikorwa by'igihugu. Hanyuma kandi nashoboye kuja mu manama atandukanye haba ngaha mu Burundi canke ku rwego mpuzamakungu. Ndashobora rero kubonana n'abandi batwa bo mu bindi bihugu bitandukanye cyangwa mu maregion atandukanye, kandi narabona yuko nabo bwabo bibigisha kandi bibanezereye, bigatuma nizera ko byatuma nabo bagira ingufu kumbure bagira n'ico bafatiyeko mu bihugu byabo. Natwe mu gihugu iwacu kumbure birashobora kumera nko mu Burundi, tugashobora kuronka uwo mu bwoko bw'abatwa. Kenshi usanga batitwa abatwa hose Burundi, kumbure no mu Rwanda niho bitwa abatwa, ariko nabo barashobora kugira ibyizigiro ati natwe birashoboka yuko uwo mu bwoko bwacu ashobora gushingwa amabanga ngaha mu gihugu agaterera. Ibikorwa byiwe twabonye ari ibikorwa bifise akamaro kanini na cyane cyane ku miryango y'abatwa ndetse no ku Barundi bose muri rusange. Je nk'icyankoze ko novuga ngo canezereje gusumba ibindi, abantu bari baba ahantu hatagira novuga uko hameze mu tuzu tujya winjiremo ugenda wunamye, ariko baridugiriza impome hanyuma aca arabashira ibisakazo. Kandi aho sinovuga ngo yabigize mu ikomini imwe gusa, yabikoze hafi nko mu gihugu cyose hari abasangwa butaka bafise utwo tuzu no ku bandi Barundi bafise amikoro make. Ikindi novuga ko cankoze ko nuko yagize umwete arubaka ishure acararyubaka kandi aryubaka ku mutumba havuka, hanyuma acatangura kwigisha abana ba mikoro make, harimo n'abana b'abatwa mugabo n'abandi bana ba mikoro make, kandi vyakabikora akoresheje inguvu ziwe. Petetre ko ho hariho uwo yarashira mu kuboko canke ashira mu kuboko, mugabo murumva ko ni inguvu nyinshi yasize mu bikorwa nk'ivyo. Ivyo rero byarankoze ko ndabona ko uyu muntu iyo ashigikirwa canke abandanya yitabwaho afise no gukora ibindi byinshi kandi byiza gusumba ivyo jewe namubonyemo. Ndashimira umuvyeyi wanje mama kubera ni wanjanye kw'ishuri, gusa ndubaha Imana cyane kuko yari yaramumpaye kandi nayo ndayishimira, ariko kandi ndayubaha ubundi yo kutaba ari Imana nyene icyubahiro kandi ikwiye kubahwa kandi yigenga umuntu atashobora kuyinjirira. Ubundi nari kuyibaza nti kubera iki watwaye mama wanje ntarashika kuri no rugero ngezeko kugira abone ibyiza yashizemo ingufu. Kuko gituma mvuga ntiyashizemo ingufu, je twari twatangurira rimwe n'undi muhungu muvyaranje twaba mu rugo rumwe, mugabo ntiyabandanije ishuri yaciye abiheba. Mugabo je kubera wa mwete mama wanje yashiramo n'iki je byarakunze ndabandanya ishuri. Uwo twubakanye amaze guheza ishure baciye amurungika kuja gukorera muri komine Bugendana ahantu bita mu Mutoyi, yari umwigisha. Hanyuma agiyeyo aho hantu hariho imiryango y'abatwa iba hafi y'iryo shure, baza baraza no kwiga bashaka kuri iryo shure. Kuri ishure we yigisha mu mashure yisumbuye, mugabo nabo baza kwiga mu mashure y'intango, mugabo yegereye iryo shure akababona akanabagendera, hanyuma agaca abona ingene babayeho n'ingene batabandanya ishure bagaza baraheba. Si umutwa kandi wa mugabo wanje, mugabo murumva yuko nawe yabikunda akabona yuko twogira ico dukoze. Nawe nyene ndamushimira kuko
murumva yuko wamengo nawe uko numva ibintu uko urumva nobikora nawe nyene wamenga niko avyumva kuko ndibuka ko ico cimvi ari wakizanye ati burya rero ahantu jewe nigisha ari abana bamiriwe nabi ubwo ngaha mu muryango ntitwokwimvira twaza turabagurira udukoresho hanyuma tukabashira kugira ntibaze baraheba ishuri twatanguye dufasha abana 10 ni ukuvuga buri umwaka w'ishure ugiye gutangura yaca agenda bashiriye uniforme 10 hanyuma agaca bashira n'ibikoresho nyene by'ishure amakaye udukaramu bijya nyene bikenewe muri primaire agenda bibashiriye atonze ku kazi hanyuma ntivyagarukiraho na jewe nyene hariya navuze mvuka hari utunaza ndakora bukebuke mugabo rero eje bundi gihe mbaye umushikiranganji niho yumvira nti yamara ni byiza yuko iwacu aho mvuka muri kigwa kuko naho nyene byahera bugiye birashika ugasanga abana batanguye ishure bagaheba abandi ntibatangure ndavuga ntiyamara ibintu ntibiguye kubandanya uko ni byiza yuko no kurikirwa hanyuma kandi ingene no kurikirwa reka ndabihere mu ntangure gufasha barya abana batoya cyane yumvira yuko no kubaka ikigo cyo kwankadra abana barya nyene batoya kugira baze bagere kuja kwishure baramaze gukunda kuba hamwe n'abandi biyumvamo nyene kuguma kwishure hanyuma murazi umuntu ntabura abagenzi hari umugenzi na yagico ciyumviro hanyuma arashigikira cyane hanyuma amaze kunshigikira we wacambara ati yamara ivyo bintu wovyagura nta kuntu wogira ico kigo gusa ahubwo gira nyene ishure hanyuma utangure ishure abana bimenyerezamwo hanyuma bikunze uzozuraduga bukebuke ribe nyene ishure burya naramwumviye hama twarabiyaze n'uwo twubakanye turumva nyene yuko twobikora hanyuma tubitangura twibaza ntitwabona nyene ingene bizobandanya uretse ko mu nyuma tumaze kubijamwo nahavuye nkuza ivyiyumviro gushika kuri no saha ko niyumvira ishure ndagiyumvira nk'ishure rikuze gose rero turimvira ko twofasha abana duhereye cyane ku bana babatwa hanyuma abana bagendana ubumuga n'abana bava mu miryango y'abantu aho nikora begereye aho hantu kuko biga bataha twatanguriye ku bana 30 batanguriye muri ishure ryo kwimenyereza hamwe n'abana bashika 15 batanguriye mu ishure iriye école fondamentale mu wa mbere mugabo twaragerageje kuvyukuri turitanga umwaka wa mbere turagerageza uburyo bwose baratangura kandi umwaka urahera bigenda neza abana bahatanguriye mu wa mbere wo kwimenyereza uno munsi bagiye mu wa kabiri wa école fondamentale abahatanguriye mu wa mbere nabo wa école fondamentale ubu bagiye mu mwaka wa gatanu école fondamentale rero intumbero nyamukuru yari yo gufasha abo bana babatwa imiryango yabo itagira ico yikorako hama no gufasha abandi bana nabavuze bantahonikora abana bagendana ubumuga kugira ngo nabo abana b'imfuvyi kugira ngo nabo bashobore kuronka aho biga kandi biga neza kandi bambaye neza kandi bakurikiranwa neza nyene neza abana biga muri école fondamentale turagira tuco no kwita renforcement de capacité hari imisi tuhamagara abigisha bakabigisha amasaha makeyi kugira ngo nubwo bari bize avant midi na après midi bashobore kubafasha tuduzanye akanovera k'inyigisho bashobora kuronka hama ikindi gikomeye cyane abigisha bacu bama bariko barakarihizwa ubwenge kugira ngo nabo nyene bagire ico bongeyeko kuvyo bazi aho rero kugira ngo navuze ndashaka yuko umwana wajya ku mutumbi wacu canke imitumba ihegereye nawe ashobora kuronkera inyigisho hajya nyene ku mutumba akazoshobora guhiganwa akaja muri école d'excellence canke akazoba nawe umunyeshure sinzi ko novuga nkarurangiranwa nubwo ava mu muryango wa naho nikora rero ivyo nivyo vyatumye twiyumvira gukora ico gikorwa kugira ngo turamire babandi
bamwe batagira ubarihira amafaranga y'ishure, batagira ubagurira uniforme, batagira ubagurira karato bagenda bambaye bagiye kw'ishure, batagira ubaha muhira iwabo bidakunda ko banywa icayi, nabo ivyo babironkine kuri irya shure hanyuma bashobore kubandanya ivyigwa neza. Uno musi tuvugana iyo hakoze ca kibazo cyo mu karere hariho ico bita test de réseau aho hafi mu karere iryo shure ririmwo ishure ryacu rya mbere. Vyumvikana yuko n'abana bahiga umunsi urizina ni batangura guhiganwa mu bibazo bakora amakonkuru, ndizera ntakekeranya ntazobura abana baba mbere. mvutse nko ku byo nabonye ku bijanye n'abakenyezi, by'ukuri yagize uruhara ruhambaye, yaragerageje kwigisha abakenyezi kugira ubwigenge, kubona yuko nabo bashoboye. Yarigishije abakenyezi cane cane nk'abasangwa butaka kumva ko ari abantu nk'abandi. Yarabigishije agateka kabo kuko hariho benshi batari bazi agateka kabo. Bamwe baboneraho no guca baja kwiyandikisha mu makomine kugira bavuga kuregulariza. Bivanye n'izo nyigisho yabigishije, baciye bazitwara mu miryango yabo barigisha nabo abagabo babo, hama barandikwa. Yarabigishije kumva yuko ari abarundi nk'abandi, barisanzura. Arafasha abantu aho nikora, by'ukuri yarabahaye impuzu, arabaha ibirato aho bamwe bagenda n'amaguru. Tuzi ko n'iki gihe by'ukuri umuntu uwo bakigenda n'amaguru, ariko ubu abasangwa butaka by'ukuri barishima, baranezerewe. Jewe nk'akarorero namwigiyeko, icambere narabonye yuko abakenyezi canke abigeme natwe dushobora kuba dushoboye, nko kuba yarashoboye kuba mu ntwaro bikagenda neza nk'uko vyagenze. Vyaranyigishije nanje, vyarandemyemwo kumva yuko nanje hariho ico noshobora guterera mu gihugu. Ivyo dusanzwe tubikora byo guhimiriza abigeme n'abatwakazi muri rusange, abakenyezi, kugira ngo nabo bwa mbere babone ko ari abantu nk'uko nabivuze, bashobora kuja mu bibanza, bashobora gutunganiriza abandi, bashobora guterera mu by'igihugu. Rero icambere turahimiriza abakenyezi, bwa mbere abavyeyi ko bashira abana babo kw'ishure, kandi bataravye ngo umwana n'umwigeme canke n'umuhungu, kuko twagiye turabibona kenshi mu miryango y'abatwa, kandi si abatwa gusa. Mu Burundi mu myaka yahera wasanga babona yuko umwigeme ari uwo kwiga, no mu bahutu n'abatutsi kenshi umwigeme babona ko ari uwo kwiga, ahejeje kuraganira agacaja kubaka kugira ashire urugo. Canke umwigeme w'umutwakazi, umuvyeyi w'umutwakazi yibarutse umwana w'umwigeme mu myaka mikeyi cane, nko guhera ku myaka 5-6 atangura kwiga kubumba. Agaca abona rero kuko abahungu babatwa ku by'ukuri ntibabumba, n'ababumba bo ari umwe kwijana. Rero duhanura abakenyezi, abavyeyi ko abana babigeme nabo batwakazi babashira kw'ishure, kandi bakabareka bakaguma kw'ishure. Hanyuma ababigeme nabo nyene tukabanura yuko ari nzaja kw'ishure nagumeyo abandanye ivyigwa. Ubu iyi myaka tugezemwo hariho abakenyezi b'abatwakazi bagiye baratangura ishure bahebera mu wa 5, mu wa 6, nk'aba murumva ko babazi gusoma no kwandika. Tubasaba abo nabo tubahimiriza yuko nabo nyene bo kumva yuko hari ico bashoboye guterera, bakaza baritoza mu bakuru mu rage batanu bo ku mutumba, canke mu yandi makomite ashobora gutorwa ku mitumba canke mu mazone, kugira ngo nabo baje mu bandi, kandi bavuga ati nanje kumbure nogira uruhara mu vyo gutunganiriza abantu, mu vyo guterera mu gihugu. Abanyeshure
b'abatwakazi cyane cyane abigeme mbere bose muri rusange baharanire kuronka ibibanza by'imbere ariko ibyo guheba ishure byobyo babisezerere ariko babandanye kuko iterambere turiko turajamwo ni byiza yuko abana abatwakazi nabo bibonamwo bakamenya yuko nabo bibaraba nagaca yibaza ati none nzoterera mu by'ubuhinga bwa none ntabyize ni byiza rero yuko nja kuvyiga nzoterera mu by'amagara y'abantu ntabyize ni byiza rero yuko ndavyiga kandi nkavyiga ku rugero gushika ku rugero rwo hejuru kugira ngo ntazogarukiye muri centre de santé abo mu infirmière oya narondere doctora narondere abo umuspecialiste kugira ngo abantu abene gihugu abahutu abatutsi abatwa tuzogende tumuraba nk'umuspecialiste mu kintu kinaka nibaza ko kiba ari ikintu ciza aho natwe abatwa twokwibona mu bisata byose hari icyo dushobora gukora. Ingomag